kane genekerezo rya 2021 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 isaha 8 z'umurango ku kibuga cha Departement de Sport niho umugwi Urunani wari waramutse utano mu mitwe no mugwi wa Dinamo mu rukino rwa nyuma rwa final rw'igikombe citiriwe incungu cyari cyatunganijwe na Fondation Pax Burundi ku ncuro yaryo ya gatanu. Urukino rwatanguye imigwi yose yerekana urukino rwiza. Abarorerezi ntibatanzwe bakaba baguma banezerwa n'ubuhinga iyo migwi yomi yaguma yerekana. Igice ca mbere cy'urukino carangiye umugwi wa Urunani uri imbere ya Dinamo y'amanota 32 kuri 23. Inyuma yaho urukino rwaciye rubandanya umugwi wa Urunani uza wazikenyeye utsinda Dinamo amanota 29 kuri 39. Itandukanyiro ry'amanota 40 yose ibitari bimenyerewe mu mupira wa basketball. Inyuma y'ugo rukino kabaye kagekoheza ko gutanga ubushimwe kubitwaye neza. Urunani washoboye gutahukana igikombe, wahawe igikombe giherekejwe n'ibasha ringana n'imiliyoni 3 z'amarundi hamwe n'imidari. Umugwi wa kabiri ariwo Dinamo watahanye ibahasha ry'amafaranga miliyoni 2 z'amarundi hamwe n'imidari. Imigwi yafashe ikibanza gatatu n'icya kane ariyo Kern na New Star, umugwi umwe wahawe amafaranga umuriyoni w'amarundi. Ku ruhande rw'abigeme naho umugwi wa mbere ariwe Gladiators watahukanye igikombe n'ibasha ry'imiliyoni 2 hamwe n'imidari. Umugwi wa kabiri ariyo Young Sisters waronse umuriyoni n'igice cy'amafaranga y'amarundi hamwe n'imidari. Imigwi ya gatatu n'iya kane ariyo Legazel hamwe na Messager Ngozi yatahukanye ibihumbi 750 umwe. Inyuma y'ivyo byose umumenyereza wa Urunani Patrick yagize ico ashikiriza, aranavuga n'icatumye basumba mugwi wa Dinamo. Kocha mweje gutwara igikombe cha finale, igikombe cyitiriwe incungu. Nimutubwire mwiyumva gutubwise. Cyane n'umunezero, ndashimira Imana ingene vyagenze, ingene twateguye urukino gushika n'ingene turutsinze. Cyo cyane numva ko umunezero warenze. Kocha murushije umugwi mwariko murakina amanota 40 yose. Mwakoresheje ubuhinganye bagira ngo muramubarusha amanota yose. Numva ko Dinamo ni equipe nziza, naho twitsinze amanota numva ko baragize ikintu gikomeye cyane muri entraînement. Uraba abakinyi bamengene bakina atake yabo aho ihagaze, nibaza ko twateguye cyane muri defense. Wabonye ko defense yabaye nziza cyane, en plus yacahongeramo na atake yacu navyo netwaravyizwa ko tutigeze tugira ibintu byo kwimana umupira, twakinyeje collectif cyo gutuma numva ko byadukundiye ko twatsinze fasino. Niba isuriye ko iganwa giye gutangura ku rwego rw'igihugu cyose. Naje no kumvuga ko izi match ni nziza ku ruhande rwanje nk'entraîneur, kubera biratwereka ikipe igana imeze kandi bitatwereka yuko turangirije nga tugiye gusubira kwitegura, kubera nabo nyene ama equipe adverse yose azokina championnat league nuko nayone ariko aritegura, arabona ingene dukina, arabona ingene twiga. Rero tugiye gukora ko atakuregishwa adverse match zose tuzoshobora gura tukizenga na final. Ese urarashaka gukina no munsi atabaro kwiba bazanye baya bakinyi bashasha bashoye kuba bashika, urarashaka gukina batarimo no munsi? Ya je novuga yuko sinovuga ngo nibokina kwera ndumu entraîneur, ariko uravye muri rusangi bakina bakuranamwo cyo ngo bahurira rimwe mu kibuga ari 5 cyangwa 12 ana nkumwe nigeza kina cenk yarasikibaza cyukuboko, ariko novuga ko muri rusangi batarimo twokina n'urukino kubera ni equipe meze meze, ni equipe ibaye team waka ye baye gushira hamwe abaye team spirit, ndibaza ko ataco buzaye ko nabajya barimo ko totsinda equipe. Ubutumwa ku bakunzi b'umugwi ya icyo novuga kimwe gusa nuko sinumva ko natangana message kwa n'ibintu n'abantu bafana equipe bayikunda bayishikira buri mwanya uko biri kose mu bihe byose, kandi no wabwira yuko bokomeza badushigikira kubera urabona ko umufana n'umukinyagira 13 kuri side yanje muri list basket batanga 12 joueurs, ariko urumva rero iyo abaye umufana n'ikintu gikomeye cyane, ubona ko baryohewe n'umukinya ariko arakina nanje ndiko dakina nyina ndaba yuko bajya abantu munoto bababatse. Novuga yuko n'ikintu gikomeye babakomeze badushigikira, natwe tukomeze twitegura turako tuzoshika kuri byinshi bishoboka. Urakoze cyane gutyo. Mumenya yuko ugo rukino rutari rwitabiriwe na Honorable Reverien Ndikuriyo wenyene n'umushikiranganzi wo kwivuna abansi yari yishikiye ku kibuga cha Departement de Sport.